mwaserukiye irihe hinguriro? Jewe nitwa Josias Bigirimana, nkaba njejwe igisata c'ubudandaji hamwe no kumenyekanisha ibidandazwa mu Shirahamwe Safibu risanzwe rihingura amaji y'ubwoko butandukanye hamwe n'amafu y'ubuyi. Rero kuba ndi muri no hayanishwa gurisha naje nsorokira iyo societe Safibu. Safibu mukora ibiki? Muri Safibu turahingura amaji y'ubwoko butandukanye, turakora amakonsantre canke amasiro ya marakuja, ayo nayo namwe umuntu anywa arinze kuvanga n'amazi. Hakaba n'ama nectar ya marakuja umuntu anywa uko nyine kuko abasanzwe ateguye, ayo nayo ari muri ano macupa yera n'ano macupa mubona ya vera. Dusanzwe duhingura kandi na ji y'inanasi nayo nyene turayifise. Ikindi naco ku ruhande turafise ifu y'ubuyi, ubuyi bwiza cyane, intete zirobanuye kandi zikaranze neza, usanga harimo ibigori, amasaka, ingano, sezame, isoya, umuceri n'ibindi. Kuvuga ni ifu y'ubuyi iteguye neza kandi ubuyi buryoshye cyane, haba ku bana guhera ku mezi 6 kuduga gushika no kubakuze. Umutobe muhingura mu biki? Murakoze cyane. Amaji dukora asanzwe ava mu biterwa vya hano, mu vyimburwa vya hano iwacu i Burundi. Nk'amabungo nkiyi ni y'amabungo, hano mabungo araboneka hano iwacu mu Burundi, asanzwe ava mu ntara ya Kayanza, ayandi nayo mu matongo. Imatongo ahantu bita mu Kayanza, ahantu bita imatongo murantunga, hamwe no mu Gitazi. Inanasi nazo tuzikura mu Cibitoke cya Rugombo hamwe no mu Rutana. Aho niho hasanzwe hava ibyo duhinguramo ano maji yacu. Dusanzwe kandi dufise amafu y'ubuyi. Amafu y'ubuyi nayo ibyo tuyakoramo bisanzwe biboneka hano mu Burundi, cyane cyane tubironka bivuye mu ntara ya Gitega. Ntitwashoboye kuzana amaji ya tangawizi kuno munsi, nayo turayakora, ariko tangawizi nazo tuzikora zirinze kuva muri Tanzania kuko turakora tangawizi zirimo n'ubuki. Ibinyobwa biraboneka igihe cyose? Ego, murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu by'ukuri amaji muri Safibu ntabwo yama yabonetse igihe cyose, kubera dukoresha amabungo. Amabungo rero haragera igihe hari ibice by'amezi usanga amabungo atabonetse. Muri ico gihe rero usanga amabungo atabonetse ku bwishi, amaji nayo usanga haboneka makeya, cyo gituma hari igihe usanga no ku isoko yabuze. Rero ntiduheza ngo tugume duhindagura ibiciro, turemera tugatubika umukanda tukagomeza ku mabe dusanzwe tudandazako, ariko amaji akaguma aboneka ari makeya, ntaheza ngo aboneke ari ku bwishi. Rero muri makeya ingene abantu baba yashaka cyangwa ngo aboneke ku bwishi ntibikunda ku mwaka wose, kubera amabungo nayo ntaboneka uko amezi angana mu mwaka. Murategekanya kugwiza amabungo kugira mukore ibihe byose? Twebwe ntabwo turinjira mu bijyanye n'uburimyi kugira ngo tugire imirima yacu noneho dushobore kuza twama turaronka ivyamwa mu gihe cyose, ariko twizera yuko n'umugambi mushasha wuko ivyimburwa byoza biraboneka mu gihe cyose. Turizera yuko n'abarimyi b'amabungo bazoshikirwa, ko akenshi ukunda gusanga bahurukiye mu makoperative. Rero uwo mugambi nawo uzobashikira kumbure, noneho nabo bashobore kuronka ingene baza baragurisha ivyamwa vyabo mu mezi yose uko agize umwaka. Safibu ikorera hehe? Safibu isanzwe ikorera hano mu gisagara ca Bujumbura, aho bita mu Carama ya mbere, kuri Avenue Mukundanye. Ariko isanzwe ifise abadandazwa bayo, amaketere basanzwe baza barashora batwara ku alimentation canke ku mabutike canke ku masoko, ariko kandi baranadugana ruguru mu ntara mu gihugu hagati kuja kudandarizayo, hanyuma bakagaruka. Mu ntumbero dufise muri kazoza kacu uko dushiraho mu ntara mu burere, tugashiraho bimwe bita point de vente, kugira ngo ni abantu ntibarinde kurindira amaji arinze kuva mu gisagara ca Bujumbura, ahubwo baze bari ya provisionnaire, baze bari yaronka avuye kuri ama point de vente canke ku bibanza by'idandarizo byacu bizoba biri mu gihugu hagati mu ntara. Ugwaruka gwoba ruronka amahirwe yo kuronka akazi muri Safibu? Icambere na mbere twabwira coco nuko intambwe ya mbere twebwe dufise nuko Safi ni uruganda rwagutse.
uruganda rwagutse kuko kugeza kuri uno mwanya dusanzwe dukoresha abakozi 160. Muri abakozi 160 abashika 100 canke barenga ko gatoya n'ugwaruka. Kandi rero dusanzwe dutanga n'amastage. Tubatanga amastage ku banyeshure baba ariko bariga mu gihe bagomba kunonosora. Rero murumva yuko turiko turagira ico dufashije kugwaruka kugira ngo mu vy'ukuri dushobore kurwanya ubukene. Ni ikihe gishasha Safibu isumvye abandi? Twebwe ico twokwirata nakaranga ko gukora neza, akaranga ko kugira ivyamwa vy'Akanovera, akaranga ko kuba abizigirwa haba ku bafournisseur bacu canke ku basanzwe ari abakiriya bacu bakaba basanzwe bihereza ibintu vyacu kugira ngo igihe cyose twame tubashikiriza ibintu bikozwe neza bifise isuku, ibintu biteguye neza, tudahindagura ngo bijanye n'ibihe cyangwa tuduze ibiciro cyangwa tumanura ibiciro, tugerageza uburyo bwose kugira ngo abakiriya bacu bame banezerewe kandi twame turi hafi yawo. Mwiziye ntambamyi muhura nazo? Intambamyi ahanini tukunze guhura nazo ni intambamyi z'uburyo. Intambamyi dufise z'uburyo, mu buryo buke tuba dufise ukunda gusanga hariho ibikoresho byinshi dukura hanze, cyane cyane hajya amakarato ari personalize, dukoresha amakarato yanditseko izina Safibu. Ayo makarato asanzwe ava hanze, imifuniko isanzwe iva hanze, n'aya macupa yera asanzwe ava hanze. Kuvuga rero ico gihe kugira ngo bive hanze birakenerwa uburyo butari buke. No muri ico gihe usanga mbere bimwe twokwita amadovize n'amafaranga y'agaciro atoroshe kuboneka kugira ngo umuntu yisuganye ashobore kuronka utwo dukoresho tuje tuva hanze. Sivyo gusa rero murumva yuko intambamyi zitabuze. Hanini yindi ntambamyi dufise ni uko muri kazoza kacu twiyumvira gukoresha amamashini agezweho. Nayo rero kunda gusanga ari amamashini aba azimvye cyane. Naco gituma rero turose abo dufasha kumbure tukashobora kuronka inguvu zo kugira ngo noneho dukoresha amamashini tuve ku rugero rutugezeko tuduge tugere ku rugero rwo hejuru. Byo bavyiza cyane n'umwimbo ukagwira kugira ngo dushobore kuronka umwimbo dukwiza mu gihugu, hazoboneke n'umusesekara dushobora gushora mu bihugu vyo hanze. Murakoze cyane, nanje ndabashimiye cyane.